Hero bakunzi ba Elymix TV ndabaramukije ni wa mungu wanyetegerade kuna mabanze ni exclusivity ameze neza ni Elymix kuri microphone nyuma ya kamera ni wawe nyene ni Ponda Boy ubu rero twarababwiye izuba ni ryacu ivura ni yacu ibe byose ni byacu tugiye kubazanira inkuru zigiye zitangaje kandi zinateye n'ubwoba kuko urabona n'ibintu bitari bimenyerewe cyane aho abandi basigaye birangageza ariko twebwe twaravuze yuko tugiye kuganiriza abantu ko ariko bose uko bangana nuko basanzwe bamenya kuko ni televiziyo y'abantu bose ni cagura ni raba mukuru ni raba mutoyi ni televiziyo yanyu mubandanye mugira subscribe kuri Elymix TV natwe twaje kugira tubazanire ikiganiro kimeze neza ni ikiganiro cyo gufasha namwe mufashe kuko bifuza yuko abana b'igihugu bafashwa natwe dufashwe ni sawa muzo sawa haja witwa ngwiki Amza vuga cyane Amza kuvuga bukibuke ni kubera iki Amza kanda shonje sawa reka ibyo gushonza reka turabivuga ni sawa na sawa witwa ngwiki witwa Faust nawe witwa ngwiki Murakoze Musa wa Musa hanyuma uyu nawe Hamza kugira nyine uhite mu nyene kuja kuba ngaha wabikuye kuki kuko je ari ibintu binjango nyenga canjamwe barabara ibyo bintu ni nyabaki ya ibyo nuko ari navyonse ngira navyonse usanzwe ufite abavyeyi isona nyoko basanzwe babahe kumubone we kugira nyine uve kumubone uze kubanga hawe ni kubera iki wabiku kugira ubihitemo kandi ubikunde ni kubera iki nje naguma kwa son ndakunda cyane nkacanza ndazino nkaca nkora n'abagenzi nkaca nibagira no kuja muhira nk'umuvyeyi wanyu wawe muherukana ryari umuvyeyi wawe yakubyaye muherukana ryari durukana kweri nkirakana gatonya rufate nk'imyaka ingahe ugereranije waragiye mu ishuri basi yego wagarukiye mu wakangana mu kabiri nk'ubu wo gusubiza ku ishuri wavyemera yego sawa nawe uheruka kubonana n'umuvyeyi ryaro canke n'abavyeyi ufise haciye imyaka 3 tubananye n'umuvyeyi umwe gusa abavyeyi bawe basanzwe babahe abavyeyi banje babingozi mugabo umwe ntibibana na mama wawe oya pere ntibibana na mere kweri ariko bose bariho kugira nyine uhitemo kuza kurara nk'ahantu hateye ubwoba nk'uko anateye n'ishishi wabikuye kuki ubwoko nyene akunda abagore yikundira abagore cyane nabanye dushobora kubana na papa nyene kubara abagore akunda kwizanira muhira shanda bapfa impande kweri ego tuza guhitamo nyene kwiberanga mubuzima bwanje simona yuko bwifashe neza yuko ntosubira ingozi gusubirayo nzosubirayo ubuzima bwanje ntibumeze neza nkuko nabishaka oya wowe usaba leta mvyeyi nuko bofashe nyene bakanteza imbere kuguteza imbere wewe bakora iki kugira nyene ubone yuko wowe ubayeho neza nk'abandi bana nicyo bofasha kweri boraba nk'agateka basi boshiramwo bakavuga ati uno mwana turamukuye mw'ibarabara reka tumigishe tuno tuntu kugira turabe ko yotera imbere ave muri mayimbobo kweri waraciye ku intebe y'ishuri ciye nageze uwa gatatu ndabiheba nabaye bugurisha ikaki kubera abavyeyi bo muhira ndaheba kweri muri make wewe wahevye waje mw'ibarabara kubera ubuzima bubi warubayemo nawe musore sawa wari wambwiye akazi nawe ko bitonga Murakoze Musa nawe wahisemo kuza mw'ibarabara kubera kubwo ubukene nyabaki usanzwe ufite abavyeyi bose oya afise papa hafu mama wawe nawe nta office yarapfuye ure sana hanyuma ninde muntu yakubwiye ugiye mw'ibarabara yo kubuzima bushobora guhindura navuye impande ya papa kubera narikigaba muhira wewe muri make wahunze ubugaba bwawe nibwo bwatumye wewe uhitamo kuja mw'ibarabara oya gusa kubera muhira barankareba ko nkubita navuze atereka ntumenza kuba rasindiyangariya nzoza ndagenda rimwe ngiye kubaramutsa none ufungura gute wewe twabonye aho abantu musanzwe murara muhamaze imyaka ingana gute oya ndahamaze umwaka umwe hanyuma nko gufungura naho bigenda gute
ndaza kurondera ukora ibiki kugira uronka amafaranga yo gufungura nkaza abamaboca ubatwaza he kuri kote cyangwa kwa Siyoni agiye bishika nyine ukagomba nyine ngo bijya bintu baguhaye ukabibi oya ntabyo ugera ukora oya none niki kintu wosaba leta mvyeyi kugira igukore ko yamfasha ikansubiza mpera ntagoma muhira asubira muhira none wanyu wewe wasanze uvukira he Kayanza amaja mu Kigwati mu Kayanza amaza kumuci ubu rero nk'ubu wo kubwira ati agusubize muhira wo vyeme yego umuntu waguhaye itike direct wo chuta yego basubiye kukubonana ncamumfunga sawa ivyo reka tuzobibaza yo abo bishobora bagufashe kugira nyene nawe ubeho nk'abandi bana bakunzi ba Elymix TV mwabonye yuko atatu tutabakorera mu kubazanira inkuru zimeze neza ni Elymix kuri microphone nyuma ya kamera ni Ponda Boy twarababwiye ati mubandanye mudufata mu mugongo ntaco tutazobakorera mu kubazanira ibintu bimeze neza uko nabana b'igihugu nabana biwacu twifuza yuko iterambere ry'abana b'igihugu bose rero turabashimiye mubandanye mugira subscribe musangize iki kiganiro twakoranye ni TV muzaba mukoze ciao ni Elymix kuri microphone ndabakunda cyane